hageze kuniganira ibibanza abagumyabanga batabibagira ko bashize Imana imbere. Wibaza ko Uburundi bugizwe n'inama nshingamateka gusa, nta bindi bintu? Ivyo mukwiranye izobiguha n'Imana idahemuka. Muririnde bavukanye, ntimumere nka Ezawu yagurishije icumu ry'ubugabo kubera imfungurwa y'umunsi umwe rudende. Erega bavukanye, akari mu mpene kari no mu ntama. Ba Ezawu bagurisha iteka ryabo, bagurisha ubugabo. N'uyu munsi woraba neza yosanga bariho. Abansi b'u Burundi nta wokekeranya, turazi ko bariho. Abo bansi nabo nyene baraciye ubwenge bwahe bwa shetani, ndabisubiyemo nabo nyene bakitegereza bakabona abarundi muri rusangi ibintu bakenera. Barazi ko abarundi muri rusangi bakeneye umutekano kwa mu mahoro, kuko na sokuru yavuze ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Abo bansi rero bagaheza bakegeranya amafaranga ntazi ingene ngana, bagaca kuri bamwe mu barundi bene wacu, bakabaha amahera, bakabaha n'amagrenade kugira ngo bagende gutera mu isoko abantu bagandagurike. Ntimwumva yuko abo barundi bakoze gutyo bagurishije iteka ryabo kuri kubansi b'u Burundi kugira ngo bakorere ikibi bene wabo, bene wacu? Mwibuke ko nimukekeranye n'uyu munsi abameze nka ba Ezawu bariho kandi baruzuye. Barazi yuko mu Burundi iyo abarundi batiyunguruza kiba ari ikibazo. Bagira bati uwozibira igitoro, abarundi bakabura igitoro, amanyama yohera. Bagaheza bakagenda bakegeranya amafaranga, kuko barabonye mu Burundi uvuga rimwe igitoro kikaza. Barazi umwe canke babiri bakamuhendahendesha amafaranga ntazi ingene ngana, bakamusaba bati ivy'igitoro ni wirabire hirya kugira ngo kibure, maze abarundi bashavure. Igitoro uranze kukizana wari ubishoboye, ugomvye ko bakubwiye ngo ntuze bamwanke, mugabo ibaze mbega inyuma hazokurikira iki? Ega nuko nuguhemuka, nukuba Ezawu. Uyu munsi hoho kubera ko babivuze amatora yegereje, intonde zaragiye habona, benshi baraca intoki kubera ko yisanze ku rutonde atariko. Nahavuye nibaza, mbega nanje noca urutoki ko ntagiyeko, n'uwundi agaca urutoki ko atagiyeko, vyogenda gute? Hageze kuniganira ibibanza abagumyabanga batabibagira ko bashize Imana imbere. Wibaza ko Uburundi bugizwe n'inama nshingamateka gusa, nta bindi bintu? Ivyo mukwiranye izobiguha n'Imana idahemuka. Ndongozi namwe bagumyabanga bavukanye banje, nimwibuke inkomezi za Samusoni. Samusoni yari afise inkomezi ku buryo ata muntu n'umwe yashobora kumuhangara. N'intare yazitatamura akazisambura. Ninde yamenye sekre yiwe? Delila umugore. Uyu munsi usanga hariho abagore b'ivyigenze bahamagara abagabo, bahamagara abategetsi. Arosheri, abantu buno munsi imitima yararandutse. Yumvise sheri umenga yumvise ikindi kintu. Ugasanga
umukozi mukuru arafise umuhanuzi wiwe, umuhanuzi wiwe ugasanga ntamwubahuka, mugabo uwo muntu amwita sheri ugasanga wewe agenda ahagaze ntaco yinona, telefone amutelefona uko ashatse. Ndabibiye akabanga ku izina ry'Imana, nta kindi canzanye. Barabita sheri, barabahendahenda, mugabo ntimuzi neza na neza misio zabo afise. Araguhenda ngo ndagukunda, kumba agomba kumenya inkomezi ufise aho zikura, kandi akuboreje na ya masherisheri vyose urabidahwa, urabiruka ukabivuga neza, hanyuma nawe akavyandika neza, kandi ntaco uzobucambariye. Ejo barakubiringura neza kuko amasekere yawe yose yayamenye.